ya ariko turashima Imana ko yaduhaye yaduteye iteka tukaba tuje je naje ngaha no mu mwaka uheze ariko sinashatse ko tumenyana kwanza nashatse ko tuvugana hama tusamenyane hanyuma ndazi ko mutigeze mumenya ko naje rero turashima Imana ko uyu munsi Imana yawuduhaye kandi n'umunsi mwiza umunezero ku buzima bwacu twese ya hama nashaka gushima Imana kuri ku banyakubaho bose cyane cyane bo muri ntara ya Bubanza no muri Kagwema no mu gihugu cyose bashoboye kuduha amahirwe yo kugira iki gikorwa cha Wikia Foundation kuba gikora ku mugaragaro no kutwemera ko dushobora kuza muri duke dufise canke mu bushobozi dushoboye kuza kyango tubusangire twese birashoboka ko twari kubikora ariko tutaronse abadufasha kyango tubikore neza nivyari gukunda ama no gushimira abarongoye umugwi wikea aha mu gihugu cy'u Burundi n'abakozi bakora ibikora inka niko bavuga rero turabashimiye cyane Imana ibahezagire mu kwitanga ijoro n'imirango mukora mutiziganya n'ukuri turabashimiye cyane kandi kuma amashi ku bwanyu turashimira cyane barakoze ibikorwa bikomeye mu kubaka aya mazu mu mvura baranyagiwe cyane ndabizi bataha amajoro barushe bagwara ariko bakaguma baza kandi no kubashimira namwe ingene mwashoboye kubafasha mukabandanya mukorana neza Imana ibahezagire cyane amen amen rero Wikia Foundation mu bikorwa dukora ni ibintu bijyanye no kwitwararika abandi turabizi ko turakundana kandi turitwararikanya ariko ijambo ry'Imana tugira neza ngo ushaka kuba mukuru nabe umukozi w'abandi suko nyene rero Imana buto ishobora kuguha canke byinshi ishobora kuguha ni wibuke kuza wibuka ko ari nabandi babikeneye umuntu natanga ko yafise umusesekara ariko umuntu atanga ko yafise umutima wo gutanga kandi icyo utanga sivyo kujya gusa umva twige no gutanga ivyumviro vyiza siko twige no gutanga impanuro nziza ku bandi ama ibintu byo gutukana ko ari usanga twiko dutukana mu majambo kabwira ubundi ngo ntacu uzovamwo ntacu urico ivyo ntibiri muri Wikia kandi Imana sisi bamagariramo Imana iduhamagarira gukundana gushigikirana no kutagiranira ishari siko rero hama mu bikorwa twakoze urumva turacabandanya bijanye no kubaka aya mazu igituma twubasa amazu suko dufise amafaranga menshi yo kubaka ariko twariyumviriye kuba uri kuba mu nzu y'ivyatsi imvura iguye mu ijoro n'ikibazo turabizi turabizi ko turabantu twese niturabirangiza neza mu twihanganire ariko Imana izodushoboza niko tuzogenda tubikora tuzobikora neza kandi bike tubaha tubasavye muze muvyakirana umutima siko bamwe murashaka kuba muri ko mubironka abandi mutarabironka mwihangane tuzogerageza uko dushoboye ndutumatira twazanye duke ariko Imana izodushoboza kuzana utuntu dufungurwa shaka bari duke nimuronke mwese nkuko mwabishaka ariko nukuri muduhe umutima nimuduhinda kuko inda yawomora ya Imana ni nziza nukuri turashime kandi tubikorana urukundo umva tubikorana urukundo nishaka umva twamatumva turyohewe mu gihe cyose tuje kubakorera so turinga kubakorera mwebwe ni mwebwe muri mutume turi hano ni sitwe dutumye tumwe muri ngari ariko ni mwebwe mutume tuza hano rero muruze mwibagire ko Imana ibakunda Imana irabakunda kurusha uko mwibaza siko Imana ifise umugambi mwiza kurusha uko muvyibaza igihe cyose muzobura n'utu twose mukumva ibintu biriko bigenda nabi muze mwibuke kuja ku mavi mutabaza Yesu siko kuko Yesu niwe atuma byose bigenda neza Yesu niwe mutabazi wacu siko kandi Yesu niwe rukundo aragukunda kurusha jewe kurusha n'abandi bose bashaka kugukunda igihe cyose uze wibuka Yesu no gukorera abandi ama tukaba dushaka gushimira n'abandi dukorana bava mu bihugu bya kure nico kitwane ko bakiye ko Imana bakunda ari abantu bava mu gihugu cya kure cya Australia Imana yakoresheje ibashiramo umutima w'urukundo tukaba twatewe iteka n'uwitwa Alex Richards akaba ari n'umuryango wanje ujya turi muryango umwe
yashatse kuza kugira ngo abone ibikorwa ko naguma ndababwira amakuru y'iwacu y'Uburundi ingene turi abantu bahatari cyane ingene twebwe umunezero usesekara n'amahoro n'urukundo rero yambwiye ati nje ndashaka kuza kubibona reka tumutumire ashike ngaha kugira ngo nawe ashobore kubaramutsa no kubabwira ikiri ku mutima. Alex, please. Reka tukoma amashi tumwakira nawe. Good afternoon, everyone. Hello. Welcome from Australia. Amahoro mwese kandi turabaramukije kuva muri Australia. So my connection with Burundi started 11 years ago, where I met David in Sydney. Guhura uburundi na Australia byahuye imyaka 11 iheze aho twahuriye mu ishengero muri Sydney muri Australia. And we welcomed him into our family, and he is my third son. I have 2 children from Australia and I have 1 from Burundi. So nukuvuga bace banyakira mu nzi yabo afisa abana babiri n'undi wa gatatu yitwa David nyene donc akaba afisa abana batatu abazungu babiri n'umwirabure umwe birakomeye gose. So the minister actually is in Australia at the moment. So the minister is in Sydney and then I'm here, so we switch places. So twashoboye guhindura kuko ari umwe mu bakuru b'iki gihugu cyacu ari mu gihugu cya Australia n'abanye Australia uyu munsi bahisemo kuza mu gihugu cy'u Burundi. Just wanted to share a couple of my favorite Bible verses with you guys. Ashaka gusangira namwe amajambo make ari mu ijambo ry'Imana. So the first one is from Philippians chapter 4 verses 10. Ijambo rya mbere muri Filipi igice cya 4 ku murongo w'10. I've learned to be content whatever the circumstances. Nahisemwo narize kuba kugubwa neza mu bihe byose by'ubuzima. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. Ndazi kubaho mfise umusesekara ndazi no kubaho ataco mfise. And I've learned the secret of being happy no matter what the circumstances. Kandi narize kubaho mu munezero ntaco bitwaye ibihe by'ubuzima uko biba bimeze kose. The next one is from John chapter 13 verse 34. Irindi jambo riri muri Yohana igice cya 13 ku murongo wa 34. A new commandment I give to you. Ngo ni tegeko ndabahaye mwese. Love one another as I have loved you. Mukundane nkuko nabakunze. By this everyone will know that you are my disciples. Niko bose bazomenya ko muri abigishwa banje. And one more from the book of Philippians chapter 4 verse 4. Irindi rya nyuma ni muri Filipi igice cya 4 ku murongo wa 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ndabivuze ni munezerwe mu mwami ibihe byose kandi munezerwe. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Reka ukugira neza kwani kumenyekane na bose kuko umwami wacu ari hafi. And then the very last one is from Philippians. Do not be anxious about anything. Irindi ni muri Filipi ivuga ngo nimugire icyo mwiganyira. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, ariko ivyo mugomba byose bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga. Present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. Hamwe no gukenguruka hama imitwaro yanyu yose mumenyesha Imana kuko Imana ariyo isoko y'umunezero n'ibyiza byose. So thank you again for welcoming us today. The joy that you bring with your song and dancing and your happy smiles is a community. Mwakoze kutwakira kandi ukuririmba kwanyu n'umunezero mufise birarenze kandi mwasuye kutwakira muri iki kigo cyanyu. God bless and mirakoze. Imana bahezagire cyane. Thank you. Alright, so akanyuma rero turangiza siko tugira tuve ngaha dutwaye ibyo turiko dutwara byose n'ibyo tugira byose n'ukuri umva nimuze mwibagire kwitwararikana cyane cyane aba bana bato siko ubitwararike mubarere neza kuko nibwo Burundi bwejo siko Imana ibahezagire cyane. Minani Jamari ari hehe? Minani Jamari. Ni munyarukego. Abana bashaka kwambika ivyo birato.
amburize wari ufise baguha ibindi amashi menshi cyane ubimenya biraduhura umutima bisemu kumviri jambo ryosungira ndazi kushobora umukenyezi niba mwegereza igitenge ciwe ibirenze ivyo nsaba niba mbuye igitenge Yesu mukunzi wanje amashi menshi yakira igitenge ciwe